Reka dutangure tubaramutsa mwese nshuti bakundwa mwiko muradukurikirana aho muri mu mpande zine z'isi twongera tubaha ikaze mu kiganiro ijwi ry'abiwacu. Ikiganiro ijwi ry'abiwacu nk'uko musanzwe mukizi ni ikiganiro mutegurirwa mukwenga mugashikirizwa nanje Innocent. Uyu munsi tukadufise ubundi mutumire witeka ariko aravyitwamwo neza mu muziki mpimbazamana hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi akarere twabazaniye kugira ngo tuganire vyinshi vyerekeye n'ibikorwa vyiwe eka ndetse n'umuziki mpimbazamana muri rusange hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Tudatevye rero reka tumwakire hanyuma tumuramutse kugira ngo tuce tubona kubandanya n'ikiganiro cacu kuri uyu munsi. Turakuramukije twongera tuguha n'ikaze. Murakoze cyane ni Samuel Praise. Ego Umuririmvyi nimba ari indimo zo Imaze gutazira Imana ayi Burundi nkabasengera muri Grace Community Church. Abantu bubatse mfise umugore umwe mwiza n'umwana umwe w'umuhungu. Imana iguheza hanyuma wamaze kutubwira umwidondoro wawe numvise uceye unyorohereza mbere n'ikiganiro kuko uhise utubwira byinshi bavyimse yuko umuririmbyi arimba indirimbo za gospel kandi unabikunda. Mbega Samuel yatanguye kuririmba indirimbo mpimbazamana ryari? Ego uretse ko nahereye mu buto bwanje tugera mu miga yo kwa Mungu abavyeyi badutwara ku isengero. Hemba muri Sunday mu nyuma harabaye imyaka y'agacerere utaritora ariko mbatijwe muri 2006. Nasuye kumva kandi muri jewe indirimbo zigarutse. 2010 tabuja muri mu bikorwa nk'abandi gwaruka mu rusengero. Hama 2015-16 niho natanguye muri studio ngakora enregistrer indirimbo album ya mbere ni Simesiya. Ndumva mwabitanguye kera kandi mbisemwo nico no kwita experience mu rurimi rw'icongereza. Mbega imbere yuko Samuel yatangura kuririmba indirimbo gospel yabatijwe ryari yakiriye agakiza ryari amaze kiringo hingana gute ari umukristo canke? Nakiriye Kristo nk'umwami n'umukristo w'ubugingo bwanje hari mu 2005 kwezi kwa 12 tariki 24 none nanabatizwa. Rero ubu ndaba imyaka 16 ndi mu rugendo na Kristo. Hongera sana. Satana kugejeje hehe? Ntashaka kungeza. Ibigerageza guteza uvyifatamwo gute? One ibigeragezo aragerageza nyumva ko kugerageza nyene ariko nacashika kuko turi muri Kristo Yesu. Turi muri Kristo ngo ko yanesheje natwe tuzonesha. Ijambo riravuga ngo Imana tuzuranye nawe itwicereka nawe ahantu ho mwije muri Kristo Yesu. Imana ikugiye neza cyane. Reka rero muri kano kanya naho twinjire mu kiganiro cacu nyezina. Watubwiye ko umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana. Umaze gukora indirimbo zingahe uyu munsi? Wotubwira video zingahe, audio zingahe umaze gushira ahabona? Ndamaze gukora nka audio zishika zirababa 30. 30 zirababa. Ama video nayo ashika kuri 16 kuko video album ya mbere ni Mesiya yari mu indirimbo 8. Yari indirimbo 9 ariko nakoze ama video 8. Iyi album shasha amasezerano iri mu indirimbo 8 n'ama video 8. Hari izo zindi ndirimbo ntavuze ni za album izokurikira ko namaze kuzikora ko ziracari ngaho. Nduvu maze gukora ibikorwa bikomeye kandi bitari nabikeya. Reka rero ntubaze kubera kuririmba kubera ko wahisemo indirimbo mpimbazamana. Sinovuga ngo narahisemwo kuko kuva nkijijwe by'ukuri nisanze muri jewe haje kuririmba haje kwandika indirimbo. Mu nyanja ndatahura ko ari Imana mu gukizwa no kumenya ko uhora hari yandemye Kristo mwami mukiza bw'ubwanje namwe mwera muri jewe
camenya neza ko Imana impamagara gukora igikorwa nkiri ngaha kw'isi ariko ntegeza gukora mu bwami na cyane cyane mu gukwiza ishimwe ryayo. Rero sinovuga ngo nahisemwo, oya warahamagara nasanze wabyisanzemwo ndiko nagikora neza cyane. Ijambo ryiza cyane. Hanyuma Semyo, turakunze kumva abarinzi benshi bavuga ati gukora indirimbo hano ntabwo ari ikintu coroshe, cyane cyane nka clip video ati ni ikintu kitoroshe, cyane cyane avyo nko kubaririmvyi bari hano mu Burundi avuga ati uburonderero ni buke kandi umuziki ntibugize ute ntibushigikirwa cyane ngo kumbe natwe turonke ivyo dukorohereza cyane byo dufasha mu gikorwa. Ariko utubwiye kumaze gukora indirimbo zaba 30 intamba myihura nazo mu bikorwa byawe nizahe kugira ngo wari ushika hano bigenze ute mu gihe abakoze zibiri wumva avuga ati nukuri vyatubereye ifuro ry'igituba bigenza gute? Nta ntamba myimbe guhura nazo by'ukuri. Ntamba myizo ntizibuze ego tuvuze ku buryo cyane cyane ubona ufise Ingabire uragira Ingabire, ariko kandi uburyo ni uburyo busaba amahera menshi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo yatanguje igikorwa muri twebwe izogisoza. Ni byiza ko gufata umwanya wo kwidoga no kubona ko atawugushigikira bidakunda, ahubwo hanga amaso Imana guhamagara, kuko nkuko nabivuze sinahisemo jewe kuri ibintu. Imana iyo yandemye yarampitiyemo ico gikorwa kandi sinabyicuza. Rero niyo ngaruka kuri bo bati wewe nyene igikorwa kandi uravuga ko wewe watawujijwe muri twebwe uzogisoze. Nta mpamvu yo kwidoga, ahubwo ni uguhanga amaso kuko Imana ntinazoguha vyose. Nibaza ko ari igisigaza kugira ngo wamugaruka kuri ubone ko ariyo biva anibitanga ugaruke kuri iyo ikonse ko niyo nyene igikorwa. So nta numwe rero ubuhari wo kwidogera abantu. Iyo umaze gutara ko Imana yo guhamagaye yaguhaye ico gikorwa, niyo ugaruka ugahanga amaso, niyo ugaruka ugasenga kabwira aho bigeze n'ibyo uriko urategura, hamayo ikabikora. Irafise kugira yagufashe mpiri, yafashe mpiri ikanshira mu kigo nkagikora kandi kama no kugikunda, niko ishobora gufata ubundi muntu wese ikamuzana agashigikira icyo gikorwa hatabaye kwidoga. Neza cyane ati hatabaye kwidoga Imana irabikora kandi bikagenda neza. Hanyuma ikindi dukunze kumva abarinzi bamwe bavuga yatanguje ministry nk'iyi yawe, turakunze kumva bagira intamba myiza zivuye mu babanyi, mu babakora n'ibikorwa nk'amakorare kandi ndetse n'amashengo cyangwa eglise abasanzwe binjiriramo. Mbega umaze kuyumvira ati jewe ubwanje ndumva ko mfita umuhamaga ukore igikorwa nk'iki, aho winjira ntivyakubereye ikibazo mu mukorana ibikorwa, byagenze gute? Ishengero rya vyakiriye gute? Shengero ubwa mbere ryari rindetse ribona ko mfise Ingabire kandi Ingabire sinatanguriye kuja muri studio, oya ni igikorwa nakoze mu rusengero barakibona, ndariba mu rusengero ndawo umurongozi w'abaririmbyi imyaka ubiri iraba 10 uri umurongozi w'abaririmbyi urumva. Rero gutera intambwe kuja muri studio kugira ngo ubwo iryo shimwe ry'umwami wacu bishike n'abandi benshi kwishengero numugisha kubona ko hari umwana aho yavuye hari karagera kandi mu ishengero abantu bakoresha igikorwa nyene kwa kundi ariko arateye intambwe kugira ngo ubutumwa bushike kure. N'ijambo riravuga ngo dukwize ishimwe. Rero shengero cyabyakire neza yakubereye umugisha. Reka tuvuga ati Imana ibishimirwe kandi bihererwe icubahiro. Amen. Hanyuma uyu munsi duhagaze hano Samuel yitegereje ibikorwa amaze gukora, indirimbo zikwira ziko ziraba 30 nkuko yabitubwiye. Mbega aranezerewe intambuka amaze kugerako, nimba hari ivyagikene nihe yifuza gushika? Byukuri uretse ko Imana ibitubikiye utabone ibyibitse, ariko kuba namaze kwinjira muri igikorwa nanje hari byo nagiye nifuza mba ko shobora kuri urugezo. Kandi ubwo rugezo nshaka kuvuga ni kugira ngo urundi runganwe canke abandi bantu badashobora kuko si twese mfise Ingabire twashoboye gukora si twese ndavyumva, ariko kandi inyishu y'ivyo bibazo ni twebwe nyene. Je nzonezerwa mbona ko binyorohera kuja muri studio apana igwanje, bizonyorohera, nzoryoherwa mbonye nisanze mfise studio gwanje, bizonyohera mbona mfise equipment ya production ya video ntiri Rwanda juragirika n'umutwe, ariko bihari ibyo bintu bizonyohera. Uretse ko mfise n'ibindi by'ibyo binini biri imbere birengeye ivyo. Yego ariko ngomba navuga ivyo, uretse ko ndarota kubona iradio, ndarota kubona TV, ndarota kubona ari n'ikintu kinini ya kugira ngo wa murimo w'Imana cyangwa w'Imana kigira ikibanza gishinga imizi
naho tuza tutakiriho ariko generation dukurikira ibone ko hari umushinga wafasha badazose ugaruka muri bya bibazo twabana. Ego hanyuma nguma ngaruka ku ijambo gusa tumaze gukora video canke indirimbo ziriko zirakwira 30. Vyumvikana yuko kuko iyi Imana ikwemeye kwemeza n'abantu birumvikana yuko no mu bantu wahakuye intahe zikwemeza ko ibikorwa byawe Imana igize gute ibizi. Kuko sinaza yuko gumusohora amahera ngana ukuraho uburyo bungana ukungana uku kandi utari kurabona yuko ibikorwa byawe ko birahindura amahanga ariko birahezagira benshi. Ku bakunzi bawe bwite ku bantu bagukurikirana ijoro n'umutaga canke kenshi nibikuri kuri abategura muri iyi minsi nibiki utarababwira muri kano kanya kumbe wo babwira kugira ngo n'abakirindiye barinde bihanganye. Ubwo manze shima Imana yego kwiteka yanteye gukizwa kwezwa n'amaraso ya Kristo gushika umwana w'Imana no guhabwa igikorwa yego ibyo ndabishima Imana. Ni Ingabire rero ashimira eglise yanje inshuti n'abagenzi umuryango wanje bagiye baramba hafi kugira ngo igikorwa kigero kigeze by'ukuri indirimbo ntangwe ku gikorwa gituma natewe intege ndanashishikara nuko nabonye indirimbo zagiye ziragira ikimazi zagiye zirafasha abantu yego y'ukuri mfise intahe nyinshi cyane yego kandi no mu myaka ibiri ubu mwaka wa kabiri mu mwaka ushize no mu bikorane bikomeye bibangaha mu gihugu zagiye zirakoreshwa no banki ibikorane bya hama festival twabaye nabayemwo hariho nibikorane by'umukuru w'igihugu bahora bagira yego indirimbo nkabona mu indirimbo zanje kwa zikoresha muri bikorane yego yanye kato wow Imana ishime ko ibi bikorwa hari abantu banashaka uvuga ati hari ahantu menga ni ukuntu ugeza ariko kumva ko ibikorwa bya Imana ikiragukoresha yego biriko birafasha kandi bakanabikoresha mu makorano babarinde yego ngarutse rero ubu naho rero nazanye album shasha amina ito masezerano tubwire rero ni ikintu gikomeye cyane Imana novuga ni album by'ukuri nagarutse ku buzima bwanje niho mva amasezerano irimo indirimbo nyinshi zigaruka kuvuga ingene nabonye Imana utubwire yuko irimo indirimbo zingahe indirimbo 8 yego ni indirimbo zigaruka ingene Imana ari umwizigirwa ingene ishitse amasezerano ingene ikora umuntu mu mukungugu kamishika n'abahambaye ingene impumyi ishobora kwihumura ingene ingumbi ishobora kwiha abana ingene atangwa n'imidakiza ndafise intaye cyane je nayigeze guhuma ntabyo bazi ariko ndahumuka ubu tuvugana uri kurambona neza cyane wow nayigeze bwari kibazo cyatuma no kurimba byo ntari kuririmba nabona Imana igiza nabonye abantu Imana ihabana yego ivyo rero ni ntaye naje muri izo ndirimbo shinga intaye nshimangira ku masezerano y'Imana ingene Imana ishite ijambo ryayo yivuze barivuze ntaco bitwaye igihe byomara ariko irashika rero iyi album yuzuye umugisha niko navuga ni album yuzuye umugisha yego ni album yuzuye umugisha kandi nzako izobahezagira cyane yego kandi ikaba iri available yego ubu urashobora kuri Spotify, Apple Music, iTunes, Audiomack, Amazon Music no kuri YouTube hose ziraboneka. Hanyuma ku bantu kumva batazi amazina ya channel za Facebook na za YouTube mbe uyu munsi umuntu yoyikena aja kuri YouTube akandikamwo gute yandika Samuel Praise Samuel Praise akibona acagena muri ntuze playlist indimo zose zisanga ahita zibona yego canke akaja kuri ntuze kuri Spotify yego ziriko akaja kuri iTunes, Apple Music, Deezer, Boomplay ziriko hose mbe ko zironka bazironka kubuntu kuri YouTube ufite amamega zumviriza nk'abakeneye ama audio kumva bya umuntu agenda yumviriza modoka $1 rimwe yego ahubwo baziguze bya byiza no gushigikira ikorwa kuri iTunes, Amazon Music yego aho bakunda ko bagura ari muri za Australia, Amerika, Europe na muri Afrika aho bikunda byiza baziguye bagashigikira ikorwa ati naha muri Afrika aho bikunda byiza bose kurabwira ngo bashigikire igikorwa murumva yuko rero bisanzwe atera akamo abakunzi b'ibikorwa vyiwe yuko twomufata mu mugongo ntuceregwe rero kuba woja hariya kuri iTunes kuri za Spotify n'ahandi ayandi ma social media yose agize gutandukanye kugira ngo dushigikire umuziki ndundi Samuel mfise ikibazo nifuza kukubaza ni kibazo nkunda kubaza n'abandi baririmbyi nkawe abaririmbyi
baririmbira hano mu Burundi witegereje ukaraba nk'umurundi nkuko atubwira tuvuka hano i Bujumbura kugera no kuri uyu munsi imyaka ugezeko witegereje umuziki ndundi muri rusange ugeze hehe intambuko umuziki ndundi ugezeko mbe igeze umuziki ndundi ugezeko yo bigushimisha nimba ugushimisha kubera iki nimba iyo ntambuko itagushimisha nigiki gihaza kugira ngo natwe tuduge dushoboye kumbure gushika ku rugero rw'abandi baririmbyi b'abanyamahanga twumva ego no kuvuga by'ukuri haraho twari kandi haraho tugeze ariko aho dushaka gushika urufatiye mu bindi bihugu ingene bari barakorera Imana aho bageze cyane cyane ndiko navuga mu buryo buri technique ingene audio zikorana ingene zikora mu studio ingene bitaramo bikoreka ingene bitunganye ibyo bintu byose amasaro n'ibindi byose amajwi n'ibindi byose bizuba mu gukora cyane ariko kandi mu gukora cyane bisha byerekezo n'uburyo icyo rero n'ikindi kintu novuga abakunzi ba Kristo twese aho turi ku isi cyane cyane abarundi kuko niturimba ikirundi abumva ururimi turiko turavuga bakumva ikirundi ndazi ko abarundi ho bari ku isi bahezagiye ndazi abandi bari muri Amerika bari muri donc mvuze USA ndavuga Canada Australia n'ahandi Europe bahezagiye afisa amahera kabisa iki gikorwa naco hariho uruhara rumwe kwandika indirimbo ntibizana n'amahera kuko ni Ingabire Imana iguha gutunganya n'iki kuza kuririmba n'iki hariho uruhande rw'impemu ubwo rw'impemu reka ndavuga ko rumeze neza naho byose ari urugendo ariko aho turi ni sawa nyine twandika indirimbo uravye barundi ni sawa ariko kandi uruhande rwa finance uburyo amafaranga turahobahoba bigatuma rero ibikorwa dukora utoza ngo biduge kwera biherekezwa n'uburyo kamera dukoresha songo zanga ziri ku rwego hasi tubikora mu gusanga ariko uravye indirimbo ni indirimbo ifite amajambo ariko asanga kubera uburyo dukoresha ari buke usanga rero ibyo bintu binini byiza ntibishikira rero bizomba rero mu gukora n'abarundi bose kumva ko tuma gushigikirana dufatane ubumwe tujyane ubumwe urafise amahera afise Ingabire reka dukore kugira ngo icwere kibicimana amena yego hanyuma abaririmbyi benshi bagenzawe hari ikintu namye numva agiye gute bahuriza ko nawe reka ndakikubaze kandi ubinkundire baravuga yuko abarundi n'abarundi kazi tudashigikira abarundi n'abarundi kazi baririmba umuziki mpimbaza-Mana baravuga yuko abenshi dukunda umuziki w'Abatanzania tugakunda indirimbo z'Abanyarwanda ati mbere kenshi naho uca ku maresitora n'ahantu henshi atandukanye ati biragoye ko wogenda ibirometero binga ca minota inga tumvise indirimbo Israel Mbonyi utumvise Rose Muhanda ariko twebwe indirimbo ziwacu umenga no kuzibona ntibazibona mbe ico nawe niko woba ukibona niko woba ugitaha je nibaza ko nakibona ukundi ubona ko nariko navuga ibintu by'iburyo kuko ona hari gukora indirimbo na promotion n'ikindi kintu media n'ikindi kintu so abantu bakunda bari macenge ibyo babona ibyo bumva ibyo bana n'ibyo bumva nk'ubije nso indirimbo nkabura uburyo bwa promotion nkagirana ntigene hamwe ivuzwe nkayivundi kare gasanga iri muri carte cyangwa ihereye hano mu kibano none ubundi muntu azoyimba gute hari ntaguciye mu byo uvuga haba imvye benshi bavuga ati twebwe indirimbo zacu turazitwa tugashikana ku ma station y'amaradio ama televiziyo uko nyene ataki iyo ndirimbo uzorindira kwivuzwa ubure ako ko baragasembwa mbega hano mu Burundi rero peut-être abantu baba bafise ayo mamezo de media iyo media nabo nimba hari yindi mpamvu uyivuga ariko ngaruke ama produit yacu agomba kuba meza cyane biva rero hari n'uburyo inyuma ahantu kuko abuvuze bari bamwe raba ingene bakora hari bageze ku level ya recording live urabona buryo bukora hajya kamera ziba ziri zibari nyinshi instrument aba sound engineer aba musicians abaririmbyi location ngene bimeze nibiki umva ko atari ibintu wiza gufatanya nganyuma imusi y'indimu ndirimbe nundi yarinyo muri sale nini éclairage sound n'ibiki ibyo bintu biri numva abantu bakora ibintu araraba umuntu ari mu ndimu ari musi y'igiti cy'indimu uri ku kiyaga uri sinzi ko byo ntibisa so turakeneye kureka
reka dukorere ibintu bizima vyiza ibintu vyiza hama ugakora ibintu vyiza ukabona uko urwo rugezo kandi ibintu akenewe ko widoga cese nubi mpamvu twidoga kuko intumbero nini ni ugukora dushimisha umutima w'Imana hama Imana niyahimba izotuma ivyo bintu byayihimbaye n'abakunzi bayo bahimbagwa sinzi kucuvuga nje ndacumva Imana uyihimbaye abakunzi bayo bazohimbagwa nico kintu cyanyimbaye Imana so ntituraniye ko abantu bamaze guhimbagwa tuzura Imana eski nako Imana iraneze eski nako kandi Imana ikora ibintu byiza hagiye tugaruka bisukuye none iyo dukora muri studio zagize imaco cyangara mixage imeze nayo mastering imeze nayo eski Imana natuza ni ibintu byafuye nabi twibuka ko mwijuru irimbigwa mu buryo buteye ubwoba rero twogerageza buryo dushoboye gukora ibintu byiza bisukuye mu mutima kuko ngo Imana ni mwemu kandi abayihimbaza kwimbaza mu kwino mu mwemu tuja muri studio guhimbaza no gutazira Imana mu buryo bw'impemu no mukuri no kuvuga ku muntu yacunguwe kandi n'umuntu atagira icyaha kabone umuzima mu gihe guhimbara Imana iyo bintu nibyahimbara ijuru Imana ihimbagwa Jesse nibaza kuzoda ngo urarishika no kurirarira urirarira ufise kibazo chimhemu kuko ntuzi ko hari n'Imana ikora imbere yuko manza kwidogera abantu ngo ntibari eski Imana kuko Imana wibuka ko Dawidi yayihimbariye hariya mu ishamba acurarangirayo ariko urazi ko yamudekeshwe n'imuzi ati uyu muntu ampimbara izino kandi amuzane mu ngoro kwa Sauli anirimbireho kubera yahimba mutima Imana hariya ndamukura hariya mu nyuma y'intama kandi byarangiye abaye n'umwami nta mpamvu rero yo kurira no kuboroga ngo urumva ngo ntibaduje oya ikigo ni kimana bicayo so abantu manzi bareke ariko manzi uyu yamamaganye n'igihugu avuga ko yike ariko ngo abantu none hari umuntu igihe uje muri store wagishije inama hari wabwiye ngo uzongumviriza indirimbo zanjye ariko none wowe wigaruka kwidogera koma habwo ufise ikindi kibazo murakoze mutwishuye neza cyane nizere yuko mumwumvise avuze amajambo meza kandi akomeye avanze n'impanuro ati hanga amaso mwijuru hanga amaso ku musozi ntiugutabagwa niho promotion yawe izogira gute izoza ivuye semye turiko turarangiza reka nkubaze ikibazo kimwe canke bibiri bitatu vyanyuma muri iyi minsi turabona abaririmbyi bakomakomeye batera gutera bakomera mu gikorwa cabo abatoya nabo bagatera bamwe n'ingabire zabo zigira gute zipfa ubu hari abaririmbyi benshi turiko turabona bariko barakora ama concert hama ayo ma concert bagira gute bayakora ugasanga umuntu kwinjira agomba kugira gute agomba kubanza gura tike kugira ngo ashobore kwinjira muri iyo concert mbega abaririmbyi bavuga kwiki ntiboba bari mu mubiri uremera yuko amafaranga agomba gukora mu gikorwa c'Imana canke wovuga ati oya ahubwo amahera dakoretse ntibikunda ukivuga ko iki nk'umuririmbyi ariko aravyitwara neza byuko nimba hari umuntu ivyo bimutera ikibazo akumva ko amahera dakeneye muri iki gikorwa c'ubwami uyo muntu no mwasi w'ubwami numwasi kuko kubera iki nivyo bituma rero n'ubu ataho turiko turaza kubera narakoze album ya mbere nakoresheje amamiliyoni nta n'igiceri cyane cyagarutse ngo ndakibone mbandanye mfata iyindi imyaka yo kwisuganya nkora iyindi album nabyo nyene n'ubu nayitikoresheje amamiliyoni birangira rero bamwe iyo uteka isuku kwizera gukomeye birangira ibyo bintu bihebye kubera iki none ko erega uraririmba ariko urakeneye kubaho nk'abandi bose kwambara ufise umugore ufise abana inzu keneye kwiyunguruza byo ufata imiliyoni 200 ushoboye yikorwa 2 3 4 5 hama Imana tabuciriye inzira nyene ngo bigene rero none umuntu ntabwo abantu bagura Bibiliya yego ubu rero umuntu afashe indirimbo akarimba bati ukice kikibazo uwo muntu avuga ivyo nibaza ko tanishikana nibaza ko umuntu atanga ishikano kandi kigira cy'umatanga kuko nimba iyo abikora kandi akabazi ko amahera atanga agaruka gusahiriza ibikorwa by'ubwami ataduga mu ijuru amahera agaruka gusahiriza ibikorwa by'ubwami uyo muntu ntiyereka kugura iyo tike kuko ayo mahera azofasha uwo muntu gushishikara ko ibikorwa cy'ubwami yego ariko uyo muntu avuga ngo ayo mahera akavuga ngo ni uyo muntu ntazi iby'ubwami byari byo muri makuvuga atamahera igikorwa c'Imana ntigikunda none raba ishengero nk'aro bashengero bapanze bahari amahera
amatara amahera amazi amahera intebe sound amahera basi bwira ngenda ati ko yambaye neza yambaye n'abaca batwenga byose n'amahera hari we no gw'imhemu rero n'amahera mu bwami nico gituma Yuda yarajejwe ije umufuko akanoti kugira ngo igikora kigende neza rero umuntu afise ikibazo kuri ivyo sinanamusigana byinshi hari ibintu by'ubwami ataramenya arakwinyigisha urakoze ko muduhereye impanuro uwo muntu kuko benshi baravuga ati amahera mu bikorwa c'Imana oya ariko insiguro utanze niza yuko buri muntu wese yumvura imiti yuko turavuga yagize gute ashoboye gusobanukirwa canke ukaba umutahuje nkuko navuze turiko turasozera muri kano kanya ni yahe mpanuro wohereza abakunzi bawe kugira ngo none barushirize no kugufata mugongo bumva atagahazi ni yahe mpanuro worangiriza ko mukugira gute mukubwira abakunzi canke abafana b'umuziki ndundi aho bari muri rusange cyo navuga ubwa mbere yo kurimba ibikorwa dukora biri mu butumwa ubwo butumwa babugendera nimba tuko tuva guhimbaza Imana reka tubuze guhimbaza Imana tubuze guhimbaza Imana n'ubuzima bwo kubaho by'ukuri uri umuntu uri mu bwami yego tugende nk'abana b'Imana bamenye Kristo kutaramenya Kristo nawe akaba yumviza indirimbo nahite mu kwakira Kristo kuko akanagace umunezero guhimbaza gutazi babiryoshe tukane nagace turazohimbaza birashira mu ijuru uwo muntu amutumirira ntakunde gusiza indirimbo ariko nakunda umwami ko niwe soko y'ibi ko dukora hama Imana igendereye akumva by'ukuri Imana imushize ku mutima gushigikira ibikorwa n'ukuri atumire gushigikira Yesu abagire neza hama ntera intege n'abandi barinjye bagenzanje Imana ibahezagire cyane n'inshuti za bene data umoja group bari muri Australia naho tutarabona nabo nibaza kwibikorwa byabo n'ibyanje tumaze kubihanahana inzira za ruguru rero Imana ibakomeze dushishikare watanguje igikorwa muri twebwe azogisozera ni Imana itakinaniye yonyene Senyo reka tubashimire turabakengurukiye kubw'umwanya wacu mwaduha mukemera guheba ibikorwa byanyu kugira ngo mwitaba kamo kace kandetse dushobore no kuganira ndabashimira indege mwafashe muri Brisbane mushiki Bujumbura mu Kanyosha no kuri Imaze heze cyane murakoze cyane yego zitahiriza imiryango n'inshuti burashitse kanone bamze no kuvyumva naho nto bivuga reka rero tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye murumvise ko tuganiriye byinshi kandi byiza umuririmvyi cy'amukozi Imana hano Samuel Praise aravuza amajambo menshi y'inkora mutima hano urabaririmbyi hano reka ndetse n'abakunzi b'umuziki wiwe reka ndetse n'abandi baririmbyi bose reka tuvuge ati Imana imuhezagire wewe rero utaraririye ku ndambi dufise kwizera yuko hari ico ukuye muri iki kiganiro cacu ubugira kandi tubashimire twanga dushimira na mwene data ari nyuma ya kamera yadufashe kugira ngo aya masanamu ashobore kubashikira twonga tubasaba yuko mu rushiza kudukurikirana hano ku murongo wacu wa Umoja Group Australia mudufate umugongo muri bwa buryo bugira subscribe comment mudusigire na share kugira ngo ikorwa byacu birushize gushikira kure reka ndetse n'uyu muririmbyi mugenzanje canke uyu mwene data nawe nyene mubigenze uko kuko mutariho vyogora ukungene ikorwa byacu byoshika kure tubashimire tubakengurukire mwari kumwe nanje Inosa ikiganiro cari ijwi ry'abiwacu naho utaha